benshi barakunda kwibaza ibibazo bitandukanye vy'igituma bamwe bashobora kwegerwa imbere vyoroshe abandi bikabananira abandi bakabishobora kanya gatoyi mugabo ahandi bagahagarara bakibaza bati none ubishobora vyagenze gute igihe nahagarara vyagenze gute hanyuma igihe vyananira vyagenze gute turagomba mufata umwanya vy'ukuri mudufashe kugira ngo dushobore gutahura no kugira ubumenyi butandukanye kuvyerekeranye n'ingene dushobora kwegerwa imbere nico tuma duhaguruka igihe vyoba vyagenze nabi. Murakoze cyane mu nkundire mpaguruke. Ego. Ndashaka guhaguruka. Ego. Ntezo guhaguruka kuko nibikunda ko Yes. Ego. Nibikunda ko mvuga nicaye. Apana kwera mpazi. Oya. Oya muga murashaka kwicara. Twebwe turashobora kwicara. Mwe murashaka kwicara. Murakoze cyane. Igituma nashaka kuvuga nicaye ni kubera tuhamagariwe twese mwebwe nanje kuguma twavansa mu buzima. Ntiduhamagariwe kuguma aho turi nyine. We are called to move forward. Twamagariwe kwegerwa imbere. Ego mumbabarira. Burya Imana igihe yaturemye kugira tugume dutera imbere. Tugume turi en mouvement. Kuva tukiri bato turiko turakura tuteza kuguma turi en mouvement. Nici gituma umwanya wari wo wose tugeze ahantu mu buzima twumva umengo ni turiko turavansa ni turiko turatera imbere murazi kiba tuca tuba first turaba frustre ko umengo tuguma hahandi nyene ukabona abandi umengo bako baratera imbere mugabo peut-être ugasanga wowe uri hahandi nyene umaze imyaka uri hahandi nyene wumva umengo uraboshwe wumva umengo abandi bako baratera imbere mugabo hari ikintu gituma wowe utavansa ni nk'amazi aguma hahandi ari ata movement acabora natwe rero nuko tumeze tutari en mouvement tuca tumererwa nabi turagira umutima mubi turaba frustre et donc rero naje kubabwira ibintu bitandatu mu mwanya muto kugira ndababwire igituma tutava aho turi d'une manière pratique. OK? Icambere tuteza kumenya impano zacu ama gifts yacu ama don yacu. Burya abantu bose tubona bakora ibintu by'ibitangaza nikora bamenye impano zabo barazi ama gifts zabo barazi icimana yabahaye kugira bagikoreshe gutera intambwe. Donc rero aujourd'hui nimba hari umuntu araha ukaba ufise imyaka 12 cyangwa ufise imyaka 50 ukaba utazi imana yaguhaye ama gifts ufise bisaba yuko ufata umwanya usenga Imana ibikwereke. Mugabo ujya si Imana gusa ibitwereka. Imana irakoresha uburyo butandukanye kugira ituvugishe. Irakoresha abantu bari autour de nous. Bajya abantu tubana barashaka kubona ibintu muri twebwe tutazi. Ugasanga ni kiriya kintu Imana yaduhaye. Nirijya suka Imana yaduhaye. Ujya les dons. Dufise amadon atandukanye kandi ntituteza kugira ya madon amwe. Hari abaririmba, hari abavuga ubutumwe, hari abandi bavuza les instruments. Mugabo chacune d'entre nous turara. Chaque personne arara. Kubera tuzi yuko ari Imana yaturemye. Turazi yuko yaduhaye ico dukeneye. Amen. Turavyemeye. Twese turazi impano zacu, turazi amadon yacu. Turayazi. Oya. Kugira dutere imbere, kugira dushikire caka Imana yaduhamagaye gukora. Tuteza kumenya iryo suka yaduhaye ririye. Est-ce ni kuvuga? Est-ce ni gushona? Est-ce ni guteka? Peu importe icarico, tuteza gufata umwanya dans la prière, muga tugakoresha n'uburyo bundi abantu Imana yashize autour de nous kugira tuje muco twitwa autodécouverte, kwimenya. Kuko umaze kumenya ico kintu kandi hari uburyo bwinshi. Hari ibitabo, hari abapsychologue, hari abacoach pardon, hari abantu benshi bafise niyo capacité yo kutubwira ibintu dushoboye. Mugabo le plus important, tuteza kwemera yuko mfise ikintu. Ndafise ikintu Imana yampaye. I am not called to be a shadow. Nukuvuga yuko sindi umuntu muto.
nta numwe ari umuntu muto hanye. Imana n'imbaraga zicimviro ciwawe ikavuga reka ndakurungike kwisi muri kino gihe yaraguhaye n'ivyo ukeneye vyose. Shaka kuba atari miliyardi muga yaraguhaye ikintu kandi ico kintu kirakwiriye muga biva kuri wewe kugira ukirondere kukimenya. Burya muramaze kubona aba-ambassadeur b'ibihugu bitandukanye, aba-ambassadeur nk'umuntu aserukiye Ububirigi canke Etats-Unis, muramaze kubona ukuntu batambuka, muramaze kubabona ukuntu batambuka, batambuka nk'abantu bari sure cane. Murazi igituma? Arazi igihugu aserukiye, arazi kuba aserukiye Etats-Unis, atambuka nk'umunyamerikakazi fier. Mbe murazi ko natwe turi aba-ambassadrice. On est des ambassadeurs du royaume de Dieu. On est des ambassadeurs de Christ, the King of Kings. Muracumva ico kintu? Donc rero turi no kusi kujya president wo muri Etats-Unis yarungitse umuntu kugira représenter president hariya ino afise autorité et pouvoir ya president hariya ino. Rero natwe turafise autorité et pouvoir, turafise ivyo dukeneye vyose kugira kubera yaturungitsa. Notre bon Dieu yaturungitsa dukeneye, dufise ivyo dukeneye vyose. Donc rero nico kintu ca mbere nimba dushaka gushika ku zindi level, ku zindi ntambwe, tutegerezwa kumenya ama gifts yacu. Nukuri tugerageze uko bishobotse kose kuzirondera, kuko on est toutes spéciales. You are special. Hariho umwana mbona hade yambaye aga-t-shirt ka bleu afise nka 8 ans. Imana irakuzi kandi iraguhamagaye gukora ibintu vy'ibitangaza. Uri special. Donc rero ico kintu nico ca mbere, kumenya our gifts ivyo dushoboye. Ica kabiri gituma tutavansa mu buzima. Ica mbere navuze ko kutamenya ama gifts yacu, kutamenya impano. Ica kabiri ni ubwoba. Ubwoba nibwo butuboshe, ubwoba nibwo butuma tutavansa. Ubwoba kubera iki? Ngenda bahe exemple mu nkundi. Ndafise umukobwa, ndafise umwana afise 7 ans. Haciye imyaka 2 kubera ari umwana yivuka mu ma vacances. Nabuze reka nje kumwandikisha muri sport yitwa tennis. Je kumwandikisha muri sport, muri tennis kugira ayo mezi abiri azoronke occupation ntagome imuhira. Muga nk'iyumubwiye nayo umubwiye ari nko kwa gatanu kugira atangure kwa mbere. Nk'iyumubwira yaciye arira. Ararira, aragumuka, arakubita n'imiryango. Nabonye un comportement ntari bwabone. Umwana yarabaye undi muntu, aravyanga. Rero kubera ndi umuvyeyi mwiza, nca mvuga uragenda, ubishaka cyangwa utabishaka uzogenda. Mugabo abandanya arira, kubita imiryango. Uwo musi wose wo kwa gatanu. Kwa gatandatu yiriwe ararira. Kwa Mungu tuvuye gusenga, Imana yaramvugiyemo, nca ndiyumvira reka mpindure approche yiwanje, reka ndondere kumenya ni kubera iki aguma arira, ni kubera iki ariko aragira comportement ntamenyereye. Tuca turicara ndamubaza kubera iki udashaka kugenda? Acanyishura nk'abana bose, parce que ndamubaza kandi namaze après-midi yose kwa Mungu ndamubaza igituma. Ku mugoroba aca arambwira ndatinya ko abandi bana bazontwenga. Muravyumva? Namubwiye yexplore akora ikintu gishasha, mugabo aracanka kubera yarafise ubwoba. Ubwoba yuko abandi bana bazomutwenga. Muravyumva? Nca ndamubwira oya abandi bana ntibazogutwenga kubera nabonye nazo bari bashasha, azoba ari ubwa mbere bagiye muri tennis. Bivuga yuko rero mwese azoba ari ubwa mbere muzogerageza. Aca aremera. Kwa mbere aragenda, aca atahana midi n'ababanyi. Je mvuye ku kazi namusanze ari hanze, yajazanye agapira ka tennis, aca akoresha yebo y'umukozi nka racket.
nasanze karakina tennis na yebo muranyumva aca arambwira ngo mama ngo ndabikunda nabikunze cyane gose ngo ejo ngo ndashaka gusubirayo ngiye ko murumva ivyo nshatse kuvuga iyo yaguma muri burya bwoba ngo bazontwenga nyari kuzopfa agiye kwa mbere kandi elle aurait raté quelque chose elle a découvert ikintu akunda mugabo kubera twashoboye kumufasha gusurmonta iyo peur elle a pu le faire rero natwe niko tumeze turafise ubwoba turafise ivyiyumviro bituboshe hari ibintu dutinya gukora ku mpamvu zitandukanye ndatinya guhomba ndatinya yuko bazomvuga ndatinya yuko bitazogenda nkuko ndavyifuza jewe ntavyo nshoboye pastor gawe yeganje riri ndafise ngomba kubereka ukuntu ubwoba butuboha aha ni sawa iri buriye muraribona riraremereye harakwishena bon bashitse arashaka kumboha nari nzi ko nsaba mama pasteur mugabo araberewe cyane sinshobora undi muntu ego ndashaka kuronka umu volontaire merci beaucoup witwa nde Ariel ego merci okay Ariel mwibuka ivyo navuze kugira dutera imbere ikintu ca mbere ni kumenya amagifts amadon yacu n'est-ce pas Ariel yaramenye yiwiwe sivyo none nitwabibonye live yarimenye muga kwimenya ntibikwiriye bashaka kumera nk'utambo kuja imbere wabonye hari ahantu atarenga hari ahantu atarenga kubera hari ikintu kimuboshe ico kintu rero kimuboshe ce sont les peurs ni self esteem iri low ituma datera imbere rero ico tuteza gukora twese aha turafise des peurs turafise ubwoba turafise mu Congereza bavuga a narrative twarakinye filme mu mitwe yacu itubwira yuko bitazogenda neza itubloka mu buzima bivuga yuko tutamenye mbega ico kintu kiri au fond de moi gituma nta avance ni gikintinya kweri kintinya iyo peur ni mfise low self esteem kubera iki kubera j'ai été ignorée abavyeyi nibambona ntavyo nzi vyari vyo mugabo tuteje kuguma tuja muri auto découverte kugira tumenye umaze kumenya ivyo bintu ni ucutahura comportement yawe henda bereke abakobwa benshi b'abarundi kazi usanga umengo tuguma dutinya twinyegeza inyuma y'abandi bantu ça dit beaucoup umengo we are not enough ego donc je vous invite icyakabiri ni kuguma twipoza la question quelles sont mes peurs ubwoba mfise n'ubuhe ama pensée négative mfise nayahe sinshoboye ndacari muto nta mashuri menshi mfise ndavyibushe simeze nka naka bajya bameze uko ivyo vyiyumviro byose biri negatif nivyo bituboshe rero kugira twavance kugira nibutse izina ryawe ahiyere yavance ni mpaka yiboho asaba Imana imwereka ivyo bintu bimuboshe nibiki parce que burya tumaze kugira novuga kari nka enquête tumaze kugitahura ifu yuko ca duhindura iyo mensonge avec la vérité parce que burya umwasi ni kwekora umwasi narinda no kugukorako arakubesha arete hajye wiyoza ko uririmba neza areta wabonye abandi ukuntu vyagenze uwo munsi areta uronze cyane areta wabonye ko kwishuri bitagenze neza areta Ariel none ko batakuzi Ariel wabonye yuko wa muhungu wahora urabona ko aguma ari abundi Ariel wewe ntushoboye wewe ntushaka umisi wewe ntushaka umustar wewe ntushoboye ntavyo ushoboye ahubwo wewe genda urondera akazi ahantu winyegeze ufate registre nico umwansi akora tukaguma turi immobilize nashamwe ingufu nyinshi cyane kubera iribuye riremereye ntazoshika kure et donc ateza kurondera izo pensées négatives n'amapeur nayahe
kugira ahindure ivyo vyiyumviro avec la vérité. Et la vérité c'est quoi? Ariel, you are called, you are destined, you are blessed, you are able, you have been purposed, you have destiny in you. Muga bisaba yuko tumenye izo pensées tukazihindukiza avec la vérité ichimani tubwira. Burya la Bible igituma ndayikunda, c'est une lettre d'amour envers toi, envers toi, envers toi, envers toi et moi. C'est une lettre d'amour atubwira combien atukunda, atubwira combien turi spécial, atubwira combien yadutumye gukora ibitangaza kugira abe glorifié kandi kugira tushobore kuba the crown of the city. Donc rero tubanze turonde yego c'est vrai turashaka gusimba la Bible tukaaccepta la vérité mugabo turondere kumenya nibiki bimboshe. Nico gituma n'abapsikologe badufasha utashe kubitahura kenda ura umupsikologe so kuvuga ko ufise ingorane mu mutwe no n'abantu badufasha kwimenya. Donc rero tumaze gufata kwimenya tuca tubohoka, on remplace ce mensonge avec ce que Dieu dit à propos de nous. Et à ce moment donné, tuca tuba set free. The chains are broken. Iminyororo icicikagurika tumaze kubimenya. Ayego, aho rero niho rero umuntu ashobora kuavansa. Kubera urazi tes dons, kandi tu as remplacé les pensées négatives et tes peurs avec la vérité. Nakunze le thème, urakoze cyane. Uri mwiza cyane kandi. Nakunze le thème y'umwaka. The year of faith, hein? 2023, the year of faith. Hey, 2023, peu importe où dusengere, is not a year of fear. Si umwaka w'ubwoba. Fear bavuga yuko ari false evidence appearing to be real. Ubwoba no gufata ibintu biriko birakubamwo utinya kugira ngo bibeho abantu bashobore kubibona bigaragaye. Ni nkuko wowe ufise ikintu ushoboye ugatinya kugisha en pratique, dufate kari gutangura umugambi mugabo ugatinya ukaguma hahandi nyene kubera ngo ibintu bitameze neza, ngo kubera hari ingwano muri Ukraine, ngo kubera amadolari agoye, kubera ivyo vyose ni ibintu tutegerezwa guhindura, kuko tant que twiyumvira uko tuzoguma turi mobile, tuzoguma turi hahandi nyene nk'ayamazi. Donc duhindura ivyo vyiyumviro, tuzi remplacer, ni tous kugira ubwo bwoba, hama twavanse. À ce moment donné, on peut avancer. Ica gatatu, ibikurikira vyose ndabinyarutse, kuko ivyo bibiri vya mbere nivyo bihambaye. Umaze kuidentifier tes peurs, tu peux maintenant avancer. Mugabo rero, twidentifie gusa ama atatu tutegerezwa gukora. Apana ikilometero cyose tutegerezwa gukora kugira tuzobe the crown of the city. Pa zitatu za mbere, ya mbere, iya kabiri, n'iya gatatu. Ntuje kurondera ngo myaka 10. Oya, pa zitatu za mbere ni nk'ingazi. Ushatse kuva kuri head cyose ngo uje kuri premier etage, ubanze gufata nuze nya mbere, escalier ya mbere, hamwe ya kabiri, hamwe ya gatatu. Don't worry about ngo gusimba etage yose. Non, tangura avec les 3 premiers pas. Si tu connais tes dons, si tu as identifié vyahora bikubloka, pas zitatu za mbere nizihe kugira uzikore. Ni kuja kwiyandikisha kuri ADB. Ni gusha ku ma réseaux sociaux za mpuzu ushona. Peu importe ce que c'est. Mugabo rondezo pas zitatu za mbere hamuzikore. Cyo ni ca gatatu. Icyakane, ibisamaza, les distractions. Burya urashaka kuavansa gatonya ngo ugasanga tuguma tuba distrait n'ibintu byo mu buzima. Hari ikintu cyitwa TikTok, wa mwana wanje. TikTok, mon Dieu. Nubize ngo birira, j'espère ko bitari kuri TikTok, kuri havansha kwanya kwa namuvuze. Ego, amba distraction. Aha twese turafise ama distraction. Nukuri na agenda zifise. Ndazivuge. Imbere yo kuza naravye Netflix. C'est vrai, twese turafise ama distraction. Rero il faut que tu identifies ibyo bintu bidusamaza nibiki. Est-ce que ni entourage? Kwera distraction ivyo bintu so kuvuga ngo ni bibi. Tutezo gukwesha umwanya wacu neza. Imisi yacu iraharuwe. Ntawe uzi imisi asigaranye. Donc rero niturindire ngo ejo
canke ngo hirya y'ejo za pa zatatu unyimba wazidentifie zikora uwo munsi kuko nuzi ko ejo uzoba uhari sivyo dukoreshe umwanya wacu neza ikintu kimwe dufise twese en commun mengo numvume ngo hari 8 millions abantu bangaye kwisi ikintu cyo dufise en commun bon ikintu cyo dufise en commun ça mahera mugano umwanya dufise 1440 minutes par jour mugabo abantu qui arrive gushika kure n'abantu bamenya comment gérer iyo minota 1440 kuko tuyikoresheje neza c'est comme un investissement inkwa mahera tu investis ça si tu utilises ça bien umwimbo uraba mwinshi kurusha icagatanu kubandanya kwiga nimba shona uwo munsi ibintu biguma bihinduka haguma haza ama technology haguma haza ibintu bishasha tuteza kugira uwo mutima tuteza kugira discipline yo kubandanya twiga kandi asende ko ndavuga ngo université canke ngo doctor si ivyo nimba ari gushona ni gute no shona neza kurusha nutuwe du technique dushasha ibikoresho bishasha bihari nibihe mbe ndamenye vyari ivyo naho ntarabironka nous devons devenir les meilleurs dans ce que nous faisons. Nous devons devenir les meilleurs. Dutegerezwa kuba abambere mu byo dukora byose. Naho no bandi umunyeshuri ntegerezwa kurondera kuba uwambere. Kweri kwa gatatu. Tutezwa kuko iyo discipline ukura kwishuri gushaka kuba uwambere mu byo nkora nizo gufasha no mu kazi, nizo gufasha no mu buzima. Mu byo nkora ndondera kuba uwambere mu byo nkora. Mugabo sindabimenya rimwe muganeza ku developer iyo discipline umwisose nkiga nkarondera kuba la meilleure parce que vous savez quoi abo tubona c'est parce qu'ils sont les meilleurs dans ce qu'ils font oui ou non et tutezo kubandanya twiga hama finalement uko tuza turavansa mu buzima uko tuza turavansa dufata umwanya tugire pause twibaze mbega kubera iki nshaka kuguma ntera imbere ni kugira mbe umustar ni kugira ndonka amahera canke ni kugira mbandanye nkwega abandi bari inyuma yanje canke ni kugira mbandanye mba ijambo ry'Imana mu byo nkora kubera iki parce que le pourquoi ikikumotiva igituma uvyuka mu gatondo ari jewe nituzogera kure mugabo uzi yuko ikikumotiva c'est de représenter umwami yadutuma tuzogira n'izindi nguvu n'indi motivation kuko tuguma it's glory to glory tubandanye rero iyi parcours yo mu buzima yo kumenya ama gifts yacu yo kumenya nibiki bituboshe kumenya paza mbere nogira n'izihe ibinsamaza nibiki ntezwa kumenya no gusubira kwipoza la question ukaca usubiramo la vie c'est comme ça dusubiramo murakoze cyane kimwe yashatse kutubwira Keti mu majambo avunaguye ni ntitwemerere ubwoba kutubwira ico turi twemerere Imana ijambo ryayo kutubwira ico turi ntiduhagarike kugenda kwegerwa imbere kubera twatinye tubandanye iyo tuja kuko tuzi ko Imana iri kumwe natwe ikiduha conviction yuko twokwegera imbere ntikive mu bidukikuje yavuze turashobora kurabuka avuga ati amadolari yaduze canke iki ariko ico bitwemeza kive kuci Imana ivuga kuri twebwe kive tube motive n'ivyo vyiyumviro bitomoye biva muri twebwe canke biva ku Mana ego nibaza yuko ari ivyo yashase kutubwira kandi nibaza yuko twabitahuye kijya kibuye agasanga kiri mu buzima bw'iwawe umwigisha w'inyifato rero agomba tubwira ingene ivyo bibuye bivayo birakavayo mu izina rya Yesu Kristo amen nibaza ko ata muntu numwe yifuza kubaho afise ubwoba nuwo bishikira suko abishaka ariko umwigisha w'inyifato ngani yatangura kwigisha ni yatangura kutubwira turaza kumenya ingene ikintu gishobora kuba kimaze umwanya munini ari ubwo bwoba ufise ari uwo mugozi ufise ariko kandi kikavaho kandi dushima Imana yuko turi ngaha kugira ngo dushobore kwiga no gutahura no kuronka inyishu murakoze cyane karibu mediatrice maguruke kugira ngo tubonane mu maso
ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Mwari mwatwakiriye muri abantu beza cyane mu ishengero ryiza, ndabashimiye cyane Prophet. Mwaduteye iteka rinini cyane, ishengero hajya inkingi y'ukuri. N'Imana ikonsidera cyane gose, nta kintu mwisi gisumba ishengero. Rero ni faveur mwatugiriye, turabibashimiye cyane. Boneho n'akajyo ko gushimira Mungere namusavye urusha imbere kuza ngaha yararumpaye Pasteur Edmond Nkengurutse nawe nyene ndamushimiye. Ngira arabibona muri live nimbiki bandanye. Ego. Rero tugomba dutangure nkuko nababwiye jewe nize ibijanye n'inyifato, ndi umumama w'abana 4 ndubatse kandi tugomba tuganire fatira ku byo umusore agiye kuvuga, yavuze ubwoba, yavuze kumenya gift. Ego, kumenya gift cyangwa kumenya impano yawe. Ushobora kwimakiya neza, abantu mwahura bakakubwira ati usa neza madame. Umenye neza bajye abantu bariko baragushima iyo bo kuzana amafaranga kugira ubagire uko nyene wigize. Akakubwira ati uraberewe madame. Umenye neza ko kwambika abo bantu. Ni gutyo abantu batora ingene ingabiri iri muri we. N'ibintu n'amakarite abantu mwegeranye baza barakubwira kuri wewe, ugaheza ukabona yuko muvyo bakeneye ivyo nyene ufise bo biguhera amafaranga. Reka rero mbandanye. Ubwoba nibwo ahanini numvise ari ikintu gikomeye gifatira abantu. Umuntu turiko turajana, Yesu abahezagire cyane, munkurikire. Ibintu ngoma mvuge birakomeye cyane, birakomeye gose. Niwo bitahura uzobaho unezerewe, kuko apere iri ku buzima bwanje ni gufasha abantu kubaho banezerewe, kandi birashoboka. Alors ubwoba twebwe tukivuka ugisamwa mu mbanyi, hari gikomere gishobora kwitamo kikaza mu gihe umuntu yasamwe imbanyi abavyeyi batamwiteguriye. Hari gikomere bita blessure de rejet canke cukutakirwa, gifatanye cyane n'iki kintu yari karavuga cy'ubwoba. Iyo umuntu yavutse, Yesu ashimwe, muze muranyitabira ugira ibyo nazanye byose ndabibahe, niyo ntumbero yanje. Avutse rero, umuntu avutse mu mbanyi itifujwe, urazi ko ari igihe umuntu akurikirwa mama wiwe canke na papa we batabiteguye, akazabona imbanyi ngo ba umuvyeyi uruhagarara ruraje, hakunezerwa akumva uruhagarara. Canke ukavuka mu buryo umuvyeyi atashobe kugira mariage, ugasanga ni imbanyi ije bukwi na bukwi. Canke ukavuka muri bwa buryo bwa cesarienne bumwe barinda gukora umuvyeyi, ugasanga wakiriye muri wewe kure ko waje kwisi batagukeneye. Iyo rero umuntu yaje kwisi batamukeneye, ni wa muntu usanga kenshi agaragaza kuba muto. Si ukuvuga ko bataba bari bamukeneye, mugabo uwo muntu yakira yuko yashize ku isi batari bamukeneye. Uwo muntu rero ni bamwe kenshi usanga ari amaneka, usanga banyabuye, ugasanga ni umuntu adakunda gufungura, ugasanga ni umuntu yambara cyane ibintu adashaka ko aboneka, ni wa muntu atazokiriza mu ishure, ni wa muntu agerageza adafata ijambo mu bantu. Ico gikomere rero kirafatanye cyane n'ubwoba abantu benshi bashobora kugira, bikababuza kwavansa. Sino hari ubwoba buri normal, ibyo bita anxiété normale, ubwoba uvuga ati beke ibintu ko ntarabikora, bigaheze bikagutuma ushobora gukora ikintu. Mugabo hari n'ubwoba butuma ibintu byose utavansa mu buzima, udashobora gutera intambuko. Bufatanye rero n'ico gikomere umuntu yaba yaragize akiri umwana. Icambere muti none ico gikomere twogikira gute kugira ngo turwanye n'ubwo bwoba? Kwa niba bufise ubwoba bugutekera mu bintu byinshi, ni wavanse, no kuvuga ko ico gikomere uragifise. D'ailleurs abantu bose muhura mu ibarabara bafise ibikomere bitandukanye, ndababwira ibikomere 5 twese turabifise. Utaragira ibakwe ryo kuciyumvirako ntaragikira.
biroroshe kugikira mu gihe umenya ati burya zanyifato bwabwo banarimfise ndavye ingene navutse ndavye ivyagiye biranshikira mu buzima burya bifatanye n'ingene navutse bifatanye n'ingene nakiriwe canke nibaza ko nakiriwe ugaca ugira prise de conscience ukabimenya hama ugaca uhagarika zanyifato zo kwicara muri kwa hari umuntu mw'ishure atigera yicara imbere yicara hariya inyuma mu rubanza ni nyuma ahandi hose ni nyuma uca utangura kwicara imbere ugatangura gukiriza ugatangura kwambara impuzu zisohora amabara wari wambara izijimye ukambara impuzu zisohora amabara ugatangura guhoza urya mwana wari uri l'enfant intérieur burya twese dukuze gukura ni sommation no guteranya umubebe arakura akava mu w'imyaka 2 5 6 gushikaho tugeze ubu cet enfant intérieur ujya mwana waruri urashobora kumugumbira ukamubwira ko ari wo giciro ukamubwira ko atafuye kuza ku isi nk'igihamana n'abavyeyi batamu programme mu vyimviro vyabo imana yo yaramuprogramme Yesu nashimwe ico kintu ugishoboye niho ubugwanije by'ukuri ubwoba umuntu niho burya abantu bose barashaka ko batagira ubwoba canke yifato zibasubiza inyuma barashaka kuzivamo mugabo mu gihe utarabona impamvu iri bwina ntushobora kubivamo wisanga muri vya bindi ugasubira ugasanga muri vya bindi hama ugasanga muri vya bindi reka tuve kuri ico gikomere blessure de Roger y'umwana aba yavutse yumva ko atakiriwe Yesu nashimwe ndacafisa kanya okay tubandanye n'igikomere bita blessure d'abandon ico gikomere mpeje kuvuga maske yacu no kuvuga umuntu original imana umuntu nge gatonye ngarukaho kuko sinanagahejije umuntu original umwana ari original adafise maske arafise ukuntu abaho iyo ufise rero ico kintu kije kukwihomeka ko cigikomere urafise ingene ucubaho umuntu afuya ni wa muntu atazi kuvuga ngoya nashobora kukwafronta ngo mubaze ikintu ngo mbe akubiye tuzovugana cyangwa karonde ningena kwepa ntakubwire ngoya arafuya rero ibibazo arafuya mu buzima nyene alors ni habari kibazo ngira muraheza mu kibazo reka tuje kuri blessure d'abandon ni igikomere kiza kandi gifatanye cyane n'iterambere gifrena gishobora gutuma umuntu adatera intambwe kubera kizana mu muntu ico bita manque de confiance en soi kutigirira icizere blessure d'abandon rero ikunda gushika umwana hajya afise imyaka imyaka 2 imyaka 3 gifatanye n'umuvyeyi wundi ushara kuvuga ugasanga uri umudamu twese turabadamu nabigeme ngaha ugasanga papa wawe nakorera muhira ugasanga si hari ugasanga rero ugaca wakira yuko utitwararitswe na papa wawe ico gikomere rero kira aho bibereye ibikomere nyene bibereye ukuntu birafata n'umubiri bikawuhindura ukuntu ukagira taye kanaka sindabizamo cyane kugira ngo ntihagire ubumva umengo ndamubwiye ibintu mugabo ubishaka araja kubirondera biriho ku mbuga ngurakana bumenyi mugabo ngo mvuge simvuga forme physique ngo mvuge ivyo bishobora kuzana blessure d'abandon rero ni imwe ishobora kuzana umuntu gukenera abagenzi cyane gukenera umuntu bagendana kubaho wenyene ntibishoboka kwigira icizere byo ntibishoboka azi yuko abandi ari bo bashoboye kubera atitwararitswe yakiriye muri ame yiwe yuko atagacira afise abandi ari bo bafise agaciro ivyo rero biracora gutuma umuntu atashora kwa entrepreneur ibintu wenyene guhagarara hano aja hano yiyumvire hamakore ashike ku bintu kanaka birashobora no gushika akaba no mu rugo canke akaba ahantu muri relation imeze nabi igwaye gose agateba kayifiramo kubera adafise inkomezi zo kuva muri iyo relation sindiko mvuga bijanye nabubakanye bazi ko bakijijwe nibaho kana Yesu nashimwe relation ishora kubiye canke kabiyindi mugabo ni wa muntu abaho bivanye n'uwundi abaho kubw'uwundi urumva umuntu abaho kubera uwundi ko adashobora
gutera imbere cyane. Abantu barikunda, umwe wese araba ivy'iwiwe, udashoboye kuraba ivy'iwawe biragoye gushika kure. Ni wa wundi rivuga ati jewe mukenyezi ntavyo noshobora, umugabo nagenda arondere azane tuzofungura ivyo, nzotungwa n'ibibayabaye. Ugasanga umuntu vy'ukuri atoja hejuru ngo abe hejuru nyene agaragaze ubutunzi kanaka. Tuve kuri blessure d'abandon tuje kuri blessure d'humiliation. Blessure d'humiliation ni umuntu sindiko mvuga physique, nayiretse kugira ngo ntihagire uwo wiyumva. Blessure d'humiliation ni imwe ushobora gusanga umukenyezi kanaka bashobora kumuha nka ratio par exemple, agaca agenda akagura ibaze y'ibihumbi 500 yari ratio y'ukwezi kose. Ugasanga ashobora gufata credit ngo agure intebe zo mu nzu, abantu nibaza bavuye hanze basanga ari heza, agaragare heza, hanze ari mwiza, agaragare yemewe, kubera iki muri we ntiyemegwa, ntiyumva ko yemewe, ntiyumva ko afise agaciro, ashaka kwemeza abantu kugira ngo bamwemere. Ivyo rero navyo biraruhisha umuntu, biratuma ashobora kubaho nabi, birashobora no gutuma atagaragaza ataba urugori rw'ubwiza nk'uko umuto w'igikorano uvuga. Alors iyo blessure d'humiliation iza gute? Mu gihe ari umwana yakuze bamumaramaza, yaronse amanota mabi, bagaca bayafisha kuri mur, ushitse wese umushitsi ashitse urazi umwana uyu ntashobotse, aronka amanota mabi, ari umwana yagize pipi mu gitanda bakamuzomera, bifatanye no kuzomerwa canke no kumaramazwa. Ivyo rero bituma umuntu atabawe, agira iyo masque bita masochisme, no masochiste, bituma ntabaho la vraie vie yiwe, abaho kugira abandi bamwaprecie. Tumaze kugira blessure zitatu, tugomba tuje kuri blessure de trahison, niyo guhemukirwa. Igihe wakuriye mu muryango ntibaheze bakakwemerera ibintu biba bikore, urumva ngo niwakora ibi ngo nzoguha ibi, ngo niwagira gutya mugabo umuvyeyi ntaheze ngo abikore, acagira blessure de trahison. Uwo muntu yafise blessure de trahison acagira masque bita contrôlant. Ni wa muntu atazokwizera umuntu numwe, adashoboye kwizera umuntu numwe, rero ntawe bazogira na business kubera yamana makenga umwanya wose. Umuntu murazi kubana n'umuntu yamarika arakwikeka ko bibishe, muri business ho n'ikindi kintu. Izo blessure rero zirashara kutubuza kubaho ubuzima twahamagariye kubaho mu isi. Hari rero blessure navuze de trahison, ubureka tuvuge blessure d'injustice. Iyo blessure d'injustice izana ivyo bita rigidité, umuntu aba afise masque yo rigide, umuntu adakugwa kwijambo. Uwo muntu rero nagakiza biramugora kukakira, kubera ico gikomere c'ukurenganywa. Nimba baraguriye akantu nako biroroshe ko ivyo bikomere biza mu bantu. Igikenewe kuri twebwe nuko tubimenya. Nimba baraguriye akantu umwana bavukana nawe ntibamugurire, gaca yahogisira ati bandenganije. Bagira kandi nawe kandi biragoye kugurira abana bose icyarimwe, bagira kandi kantu hama ntibamugirire injustice. Ivyo bikomere byose mpeje kuvuga rero nivyo bifata bironona umuntu Imana yari ifise mu vyimviro vyayo. Ikire mu muntu canke ire mu muntu, yamuremye umuntu kugira ngo abeho amahigwe, yamuremeye mu itongo, imuha ivyamwa atarinze kubisengera, imuha umufasha atarinze kumusengera. Mbere no mu nzuzi ryo muri urwo tongo harimwo izahabu, harimo utubuye tw'utubuyenge. Imana yari ikeneye umuntu kwabaho muri plenitude, aguwe neza cyane. Kubera rero bishika abantu nyene ugasanga tuvukira mu miryango itandukanye, utwo dukomere turaza tugafuka twebwe turi original tukaba pirate. Igikenewe ku muntu, ndiko mvuga nyarutse kugira ndiringe n'umwanya, igikenewe ku muntu nukumenya ati mbega ko ndiko comporta gute, nimba uguri ibintu cyangwa ukagira ibintu kugira abandi bantu baprecier. Nimba ufise iyo injustice ni wa muntu umurenganije, ni babandi ashobora gupfa n'umuntu ikigori akamwica ati utumunyica. Wumvise rero ngo utumunyica utuma wegerayo. Aho ndiko ndabivuga mu mvugo isanzwe, aho tubaye
twama tubibona abantu bapfuye 200 ugasanga ubuzima burononekaye. Alors umaze kumenya ati je ko mfise blessure d'injustice reka ndamuhebere haje mwibarabara wamusanga abashoferi biruka hakumu depasa ashe yo tumagonga nico gikomere kiba kiri en ébullition kiriko kirabiragira. Iyo rero twitahuye ko hari ibikomere kuko abantu bose barabifise nkuko nabivuze abantu bose barabigendana gikenewe ko tumenye tugira prise de conscience naje ndiko ndababwira hariho les blessures nari mfise kandi nese ku detector umushinga nawe wanje n'umuganga donc chaque fois agiye nko kwizahamu numva ari galère none kandi biri normal biri logique kwaja kwizamu ari umuganga nuko bimeze muga nkumva umenga il nous abandonne. Alors j'ai détecté qu'on a une blessure d'abandon vu que muvyeyi wanje takoze abamuhira hama ndabikorerako ubu nguwe neza. Alors pour vous dire que nta muntu numwe atashobora kugira igikomere wari wese umuntu yakeneye kugira prise de conscience aka consolation enfant intérieur akafata umwanya we nawe akiganiriza akigira écoute thérapeutique. Nibaza ko ivyo ntozana byinjiremo byo byinshi cyane ivyo mpeje kuvuga nizera ko wa muntu yarafise ikibazo ngira yashowe kudetecta ico yari yabajije hariho inquiétude mutima kubwira ngoya ngoreka ashobora kuba ari muhemu yera ariko arakubwira ati reka iki kintu. Hariho n'ubundi bwoba buri normal burya bukubwira ati ugatinya gatonya hama ukabandanya. Hari n'ubundi bwoba rero bw'ikibazo nizera ko nashoye kumuha inyishu nimba ntamuha inyishu canke ngira heza ashore kubaza umuntu ashore kumwishura mwaraheza yiwe. Amen. Turabashimiye cyane gose ku vyumviro vyiza kandi vyubaka muhejeje kudushikiriza. Nibaza yuko bari kubarumva aya majambo ni nk'icirore bari kubarirabamo barashobora kubona utuntu twose aho turi n'igituma umuntu akora ivyo bintu kumura ugasanga uwo muntu yarazi uko ameze mugabo ntiharazi igituma ameze gutyo oye. Mwavuze ikintu gikomeye cyane muravuga muti bisaba ko umuntu yiyumviriza. Mbega umuntu yiyumviriza gute? Par exemple tugiye mu ijambo ry'Imana hari ijambo ry'Imana ratandukanye abantu babiri. Hari ahantu rivuga ngo n'umuntu yiyumvira ko ari umutunzi mugabo ari umukene n'umukene yumvira umutunzi yifata nk'umukene ntabizi ko atunze abayeho nk'umukene n'umukene adatunze mugabo abayeho nk'umutunzi. Umuntu yiyumviriza gute by'ukuri kugira ngo yitore? Mu bisanzwe ukwiyumviriza nashatse kuvuga nivyo bita écoute thérapeutique. Mu bisanzwe l'enfant gasobanure mu Kirundi écoute thérapeutique no kuvuga kwiyumviriza bikiza. Kwiyumviriza bikiza no kuvuga ko umuntu tuvuge nk'ubu yavukiye mu muryango ntibari bamushaka tout simplement ntibari bamushaka ntibari bamwiteguriye arashobora kwibwira ati sinzi no fata izina wo mvuga Anita reka mvuge Anita nibaze ko ariho ndakanavuga ati Anita kubona waravukiye mu muryango batari bakwiteguriye birababaje. Alors ubu urafise agaciro ucugiraho programmation ukipanga ukundi ukitera intege ukibwira yuko naho batari bakwiteguriye birashika muga Imana yarakwiteguriye kandi urafise ibintu kanaka umaze gukora. Hari abantu umaze gufasha hari ibintu ku isi umaze gushikako kanaka iyo utavuka niwe ariko wabishitseko urumva ugafata umwanya kenshi abantu ikintu babura nico kwifatira umwanya bakiganiriza karaba muri kahise kiwe kwereka ivyagenze gutya ukamugumbira nafite muri psychologie niba suppose kandi ico gituma n'ijambo ry'Imana ritubuza kwifuza. Usuppose ko cet enfant là nka mediatrice gatonyi gasigaye nga papa je kamara iminsi tatagaca asubira ku kazi nkakagumbira nkakabwira ati turi kumwe jewe ndakuze nawe uri umwana uri muri jewe ndagukunda ndagushigikiye ndi presence ndakuri hafi muri make niyo écoute navuze c'est purement psychologique que peut-être muri science yo kumenya ati jewe ndi umutumwa usanzwe umuntu wese yavutse ubwa kabiri
ari ngaha muri iki kibanza umuntu wese yitaba invitation ni ukuvuga yuko ni umutunzi muri we ni umuwina kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu akengera ubwenge igifu nico gikengera ubwenge umuntu yaramaze gushika kuri iyi level rikuza ngaha ni ukuvuga ni umutunzi arashobora kwiyumvira ko ari umutunzi mugabo muri sens nariko ndabivugamo ya licence purement technique ingene wigira ikute kandi ntubona ati mbega bigenda gute wisanga bya bintu wahora utinya utakibitinya cya kintu wahora utinya gufata ijambo usigaye urifata ntibivuza ibirenge ngo mve ngo biriko birahinduka wisanga usigaye urukundi umeze ukundi yego murakoze cyane akabazo ka kabiri numva no babaza ni iyo mu kibano umuntu ashoboye kubona ko abana n'umuntu afise igikomere kimwe mu byo mwavuze kumbura uyo muntu we wakibonako uyo abibona yo kwifata gute kugira ngo ntibame mu ngorane nawe nkuko wavuze uti hari nk'umushoferi ashobora guca mibarabara akumva umenga nta modoka yo muca imbere kuko yumva ko yigeze kurenganywa mu buzima uca wumva yuko uyo muntu bimugora kubana n'abantu bamwe bamwe uwo muntu umubona naho atoba afise ubumenyi bwinshi nk'ubwo ufise ku bantu basanzwe nk'uko kwiwacu yo mwobana gute wo mufasha gute mu bisanzwe ni ikibazo ciza cyane ciza gose kubera abantu benshi batahuranye nyine bica bigenda neza reka ntangure n'akarorero umunsi umwe nahamagaye umuntu afasha umufundi mugana nzi ko azi neza gukora ibyo nagomba kumubwira akore aca arakora n'importe quoi icyo bita n'importe quoi n'umuntu atize ubufundi atokora aca arambwira ati rero mabuja urampemba ati none gashanda guhembe wabikoze nabi gutya ataha rero burya urampemba ndamuravye igihagararo physique ndabona ati uyu muntu burya kuko ari wowe wese yari kubuza ahubwo yari gutwenga ari kumigwa ko umuntu ko amahemba yagize ibintu nk'ivyo ndavye igihagararo afise tayiyo ndabona ati umuntu arafise blessure d'injustice burya naciye ndamuhereza amafaranga arigira kuko iyo ntamuhereza amafaranga ngo yigire yari gukora amarorego umuntu araje muri mutonze muri banke araje arabarenganya hari umuntu umwe muri bose baza kuhayagisa hari umwe aza kuvuga ati ntibishoboka ntushobora uturenganya kubera iki abandi bose baratekereje ucumenya ati uyo muntu rero ko afite ngo ntibishoboka burya nyene blessure d'injustice ire anebihishyo wotuma umwica uca rero uzibukira akamubwira ati okay yes reka ndagenda hanyuma mu bisanzwe iyo umaze kubona yuko umuntu afise igikomere wirinda kuja mu ngwano nawe ukamureka akarengana mu gihe kuko kimubwiye honyene hari n'abaca bacakira nabi ucumureka cumenya kubana nawe rero nuko bigenda murakoze cyane harimo utubazo twinshi cyane twobaza nitwoheza muga mwavuze ko umuntu ashobora kugira igikomere kugeza naho umubiri wiwe usa n'ico gikomere ego none nk'ubu uwo muntu yagize ico gikomere hama gakira ico gikomere wa mubiri nawe urahavuga hinduka ego urahinduka cyane urahinduka namwe nico mware mwiyumvire urahinduka hagiye igikomere n'ikintu gikomeye cyane muri ntuze ya buzima bw'umuntu urahinduka murabona blessure d'humiliation muramaze kubona abantu bafise amataye hejuru usanga ari munini hasi ari mutonyi cyane blessure d'humiliation hari usanga afise amataye letaye nyene bisusa bijya bavuga ngo bafise taye nziza blessure d'abandon tubandanye dukurikira ibikomere birafise côté négatif twumvirize s'il vous plaît ibikomere birafise côté négatif birafise na côté positif nk'umuntu afise blessure d'injustice n'abantu b'abashashwe bakomeye cyane barondera gose biga n'amashuri menshi mwana ashaka rero ntawofata blessure kufise côté bibi gusa hariyo na vyiza ufise urya umuntu ari muto cyane birenze urugero blessure de roger
blessure de trahison usanga ari umuntu afise taille isa n'igereranye muga afise épaule zitanda kuba nini par rapport ndabigeza nico gituma nari natinye kubivuga nico gituma nari nabiretse nganasi nyene ko agira wiyumva alors ariko kwiyumva kwimenya ni vyiza birahinduka iyo blessure iriko irahera justement hahinduka inyifato hagahinduka na morphologie ningene umuntu ameze. Haleluya. Munyemerere je noca numva umenga no mubaza ibibazo byinshi cyane nitwova ngaha kandi ndazi namwe ko mubifise ndamubaze reka namwe ndabahe akanya umwe ashobore kumubaza kuko urumva kugira umuntu akomereke bigafata n'amagufa yiwe no kunge nateye murumva ko ubushobozi bw'ikintu kitaboneka ari kindi kintu kandi yavuze ati ukize umubiri urahinduka byaciye binyibutsa ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo ry'Imana ryiza rishira ubuzima mu magufa rikanonora imitsi kandi ari ijambo kandi abantu bagakomeretswa n'amajambo nabo nyene nukuvuga ko dushobora gukoresha ayo majambo nyene kugira ngo abantu bashobore gukira natwe dushobore kwakira gukira ariko munyemerere kugira ngo dushobore gusangira ikiganiro hagire umwe je no mubaza ntivyo hava kuko urumva yakoze ku bintu nyene mwese mwaca mugira ibibazo byinshi ariko ni haba hari umuntu umwe avuga ati jewe harakabazo ntotahana uyo muntu aserukire abandi warakomeretse icyo tugomba kuvuga ni iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icaremwe gishasha amaze kuba icaremwe gishasha abakeneye gusubira guhindura ivyumviro ivyo navyo bizanana n'ijambo ry'Imana umwana aravuka ari umuntu mugabo ahabwa ivyiyumviro n'abavyeyi rero ko twavutse ubwa kabiri twakira ivyiyumviro vy'ijambo ry'Imana kuko batakira ivyiyumviro vy'ijambo ry'Imana barashobora kwisanga muri bwa buzima kandi wumva umenga warakira ubuzima budashira. Imana ishimwe cyane. Hari ikibazo kiri hariya inyuma ahaguruke ariko sinzi ko bashobora ko bamuhaye okay. Murakoze cyane. Yego. Ikibazo nashaka kubaza ni yatubwiye nka blessure d'abandon ko umwana ashobora kuyigira kuri 0-3 ans. Rero ikintu nashaka kubaza ni none nk'umuntu akuze ugashobora kubona ko umwana kanaka uri kurafasha canke ari muri milieu ukoreramo afise ikikomere none umuntu akuze yo mufasha iki hari ikintu umuntu akuze yofasha umwana ku buryo bitamugira ko impact akuze kibazo canje nico. Murakoze cyane canke umuntu arashobora ndakongere kwako kabazo akiwe mwakumvise canke birashoboka yuko uwo muntu ivyo bikomere atabikuye mu bwana mugabo abitoya akuze kumbure agahebwa akuze canke akumva atitaweho kandi amaze gukura canke ni kamwe k'ubwana kaba sindabizi ngene biba vyagenze. Ubisanzwe mereye kuri ico ubisanzwe ahebwa akuze akaba yarasanganywe igikomere ca abandon bica biba grave niba bandi nk'ubu tuvuge ari muri relation n'umuhungu cyangwa n'umukobwa akamuheba ashobora kudeprima ibintu byose bikaba futi ibintu byose agaheba yahora aza gusenga agaheba yahora akora ibintu byose bikaca biba byose bikaca biguye mu mazi kubera asanganye ico gikomere. Iyo umuntu avutse ubwa kabiri ababaye icare mu gishasha nivyo abaye icare mu gishasha kandi intambwe nininya cyane isumba kuja ku mupsikologe kuvuka bwa kabiri ariko icyaremwe bishasha ivyaremwe bishasha bigomba kumenya yuko imwemu irakira ariko umushaha ugomba gukurikira imwemu mu kumenya ubumenyi bw'ingene wokiza uwo mushaha kugira ngo imwemu imere neza n'umushaha umere neza byose bica bigenda neza. Rero ukarika aravuga madame Donna nibaza ko ari Donna abajije ico kibazo umwana urashobora kubona yuko afise blessure kanaka nk'ubu mu twana twanje hari utwana mbona ko dufise aka blessure ka injustice
ko umuhaye ikintu ku buryo yozanira atagapima nk'umukati uwaye uwundi agapima ujya wahaye uriye icyo umenye rero ucumufasha kumenya yuko afite icyo gikomere afite blessure d'injustice. Hari umwana nigeze kwibaruka maze 9 mois ngwaje umuntu wo mu muryango mu nzu umushinga ntawe wanje ntiyakorera hafi nije nari ndamugwajije nyene kuva nkisaba imbanyi gushika avuke. Uwo mwana rumva namutwaye mu mbanyi nyene mfise ibintu ndiko ndajera binini. Ico nakoze maze kubona utunyifato tumwe namubwiye aterega buryo kuva nkikwibungenga burya ngaha hari umunyokuru byagenze ukunuku namera ukunuku byagenda ukunuku acara prena conscience amenya kubera iki ni comporta gutya muri passé yawe hari ibintu vyipashije ibyo ushobora kuvuga bien sûr kuko si byose ushobora kuvuga kubwira umwana. Alors yaciye ahinduka naciye mbona uwo mwana atanguye guhinduka carrément kubera l'inconscient. Umwana hari igihimba bita inconscient kiri muri partie cerveau iburyo bwa cerveau ningaha twebwe ukuboko ni bubafu mbwa cerveau y'uburyo niyo kije gihimba kiri mu amazi niho hari inconscient. Ibintu rero byadushikiye biba bibitse ngaho byose byiza canke biba bibitse ngaho. Rero iyo umwana ariyubaka kiri mutonyi urashobora gukosora ibintu bitari bike urashobora kumubwira ati burya ndabona wowe kugaragaza igikomere mbega wakiriye yuko naguri wundi wese nakugurira urashobora gukingira umwana sanze nk'ubafise blessure d'humiliation babana usanga ari nk'ababunene bafise ya forme navuga bamuzomereye ukamufasha ukamuba hafi ukamubwira ko ari mwiza ukamubwira ko abo bana bariko baravuga ivyo biyumviriye n'importe quoi. Umwana urashobora kumukingira rero mu gihe ubonye ko afise ama blessure muko kuntu jewe urumva namukingiye muri uko kumubwira ivyabaye ataraca ubwenge ataramenya bimugabo biri muri inconscient amaze kubishira ko sens c'est fini teneur canke ubukana bwavyo buba bucitse buba butakaye acabaho rero neza. Sinzi ko nishuye neza ikibazo ciwe. Okay. Avuze yuko bacishuye neza dukomera Imana amashi menshi cyane. Tugomba gufata akanya ko gushimira abatumire bacu kubona mwashoboye kuba muri kino kibanza mukadufasha muri ubwo buryo tugiye dutahuye uburyo Keti hari ikintu avuga gikomeye akunda gusubiramo cyane cyo kugira ama updates ni nko kwiyubura gusubira gushira ku bumenyi bushasha. Rero tuvuye ngaha twumvise amajambo akomeye no kumva yuko aho turi harashobora kuba ari heza mugabo ifoko tugira ivyumviro vyo gushika handi vyo kongera ko ikindi kintu kugira ngo ejo dushobore kuba turi relevant. Umwigisha w'inyifato cyangwa nonoso y'ivyinyifato yatubwiye ibikomere bigenda birahaba aranatubwira n'ingene dushobora kubikira. Ubu noneho anatubwiye n'ingene twofasha abo dushoboye kubona ko ivyo bikomere. Munyemerere ndabashimire cyane tubakomera amashi menshi cyane gose. Murakoze cyane. Turashobora kubakomera amashi basura mu bibanza vyabo.